Muraho neza nshuti zanje, nifuje nanje kubasangiza intahe ivyiza naboneye muri kanguka nahaboneye ivyiza vyinshi, sinobivuga vyose ngo ndabimare kuko haraheze ikiringo kingana n'umwaka n'amezi 3. Ndemeza neza ntakekereza yuko uwo mwaka n'amezi 3 kanguka yahinduye ubuzima bwanje ku buryo ntuvuga ngo mpeze ivyiza naharonkeye, ariko ngomba mvuge tumwe mu bintu vyinshi, tumwe mwibuka ndabizi nituza kuburodufasha. Kanguka yaramfashije cyane mu kubohoka ku mashetani y'ishavu, nagira ishavu rirengeye cyane, nanje ubwanje maze gushavura vyarangora kwikontrola. Kanguka yaramfashije mu kumenya guhura n'Imana kuko kare ugusenga kwanje kwari nko gusinya, kurya umuntu asinya agira yinjire canke asohoke. Gusenga kwanje kwari kumeze nko gusenga kw'abantu benshi, kwa bamwe n'abandi uzusanga asenga, ariko ayo masengesho atakintu na kimwe yomubuza kuvugwa. Urazi Imana, urazi kwibuza kuboregwa ariko ntibikubuza kuboregwa. Urazi Imana, urazi kwikubuza gukora ibintu biriye ariko ntibikubuze kubikora. Kuva maze kumenya kanguka yahinduye ubuzima bwanje, yanyigishije gusenga, guca bugufi, gutinya Imana, kugira bimwe n'ibindi ndeka kuko namenye Imana. Kanguka yampinduriye ubuzima ku buryo bugaragarira buri wese. Muri make novuga yuko kanguka yambereye ubuzima. Kare nibaza yuko ukoresheje inguvu zawe n'ubwenge bwawe bwose ushobora gucutera imbere ubwo nyene. Narabira uburorero ku bantu batandukanye usanga barageze kure, ndetse ugasanga n'Imana ntibanayizi. Ariko kuva maze kumenya kanguka namenye yuko ivyo wogira vyose utagira Imana nta kintu na kimwe ufise, kuko vyose ni vy'umunsi, bitabaye ivy'umunsi ukabura uwo munsi. Kuva maze kumenya kanguka rero novuga yuko nagiye mbona ukuboko kw'Imana mu bikorwa bitandukanye, nagiye mbona imiryango myinshi yari yugaye yuguruka, nagiye mbona Imana impezagira. Novuga kanguka yarankoze ko ku buryo bw'umubiri no ku buryo bw'impwemu. Sinovuga ivyiza nayironkeyemwo ngo ndayiheze, ariko mugabo muri make nukuri mu vyumve kanguka yanyigishije gusenga, yanyigishije guca bugufi, yanyigishije kwakira ibintu uko bije nkabifata uko nyene, hanyuma nkabizerera mu Mana, nkamenya ko atakintu na kimwe ciyadukiza. Nk'akarorero haraheze iminsi barigeze kunyiba, banyivye rero umwanya wo gushavura ngo niyanke nkongira iki, naragiye ndavuga Mana niwe wampaye ivyo bivye, n'imbere yuko ivyo bivye bibaho je nari ndiho, kandi n'inyuma yuko bigiye nzobandanya mbeho. Rero Mana kubw'ishaka ryawe ndashobora kubinsubiza, bitagenze uko naho uzobuza igituma vyagiye, kuko urabona n'ivyo vyagira bikoreshwe. Haheze iminsi baranterefonye barambwira yuko umusuma yafashwe, ibintu vyanje ushobora kubisubirana. Yari amafaranga nayaronse yose yatavuyemo n'11, ibintu vy'igitangaza kuko ubundi amafaranga ntiyibwa ngo akunde kugaruka. Ako ni kamwe mu burorero bwinshi notanga. Nagomba gutera kamo buri muntu wese afise amahirwe yo kumva kanguka n'ukuri ayisengeremwe atakekeranya, atajijanye imitima. Kanguka n'ijambo ry'Imana rishitse. Hari nabo numvise bavuga ngo Kristo atanga amahera kugira ngo tugire amatemwanyaje. Ivyo bintu n'ukuri sivyo. Nta mahera atanga, nta mahera yanyemereye, nta nayazompa kuko nayo twavuganye. N'umutima wanje wonyene wampatiye gushinga intahe kugira ngo intahe yanje igira bifashije, kuko nanje nafashijwe n'izabandi. N'ukuri Kristo muri make nta vyinshi novuga, gusa Imana igukomeze, ishishikare kuyobore mu bikorwa vyawe, hanyuma iyobore nabo bose mubandanye mufashanya. Buri bantu bose bitanga kugira ngo igikorwa ca kanguka gitere imbere, bagende babona ukuboko kw'Imana. Shalom. Shalom bene data, nanjye nje gutanga intahe muri kanguka. Ubuhamya ngiye gutanga, Imana imbabarire, Imana imfashe buzagere ku bantu benshi, yaba byashobokaga ngo bugere mu moko y'abantu batuye isi mu ndimi zinyuranye, bamenye ko Yesu akiza. Intahe yamfashije muri kanguka ya mbere ni intahe ya Kristo. Ubuhamya bwa Kristo bwaranyubatse cyane, bwanyeretse ko gutegereza ubushake bw'Imana ari byo byonyine bituma umuntu agera kure mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'imibereho isanzwe ya buri munsi. Indi ntahe yamfashije ni intahe y'umukinnyi wumvaga ko agomba gukina umupira w'amaguru ari uko akoresheje imiti. Nayo yaramfashije cyane, kuko kenshi tubaho twibwira ko ubwinshi bw'abanyamakosa butabuza ikosa kubikosa. Kanguka yambereye ikiramiro. Ibinzanye uyu munsi cyane ni ugutanga ubuhamya bw'ibyo kanguka yamfashije
nzi ko abantu benshi batinya kubitangamo ubuhamya. Nabayeho mba kure y'uwo twashakanye, ariko tukabaho mu cyaha cyo kwikinisha, tukibwira yuko kuba twarashakanye aba kure, nanjye mba ahandi, twikinisha ku matelefone, tukumva ko kuba twarashakanye nta cyaha kirimo, ariko nyamara twarahaga shitani umuryango wo kwinjira mu rugo rwacu. Nzi ko hari abashakanye benshi babibamo, baba mu bihugu bitandukanye cyangwa se mu ntara zitandukanye, bakumva ko babyemerewe kuko bashakanye. Ubu buhamya rero mbutanze kugira ngo babohoke, bareke icyaha cyo kwikinisha. Kuba ababikora batarashakanye byitwa icyaha, kuba mwarashakanye ntibikuraho ko byitwa ibyaha, kuko icyaha cyose ni icyaha, uwagikora uwo ari we wese. Muri Kanguka rero nabohotse ku cyaha cyo kwikinisha, mbohotse kuko numva kuba warashakanye n'umuntu ntibivuga ko icyaha kitari icyaha. Ndashimira abagiye batanga intahe zitandukanye. Kenshi iyo umuntu yumva intahe yumva ari urubyiruko, yumva ari abana bato, yumva ari abagabo batinyuka kubivuga, ariko hari n'abadamu babikora. Ariko Kanguka yarambohoye, nifuza ko n'ubu buhamya bwabohora abantu bashakanye bakabohoka ku cyaha cyo kwikinisha. Kanguka yambohoye kutagendera mu kigare cy'abitwa abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bayobeje benshi, abakozi b'Imana boretse benshi. Kanguka yanyigishije ko umuntu abasha kwigererayo. Kanguka yanyigishije ko nanjye ubwanjye mbasha gusenga Imana ikanyumva igihe cyose mfite kwizera. Abapasiteri benshi, abakozi b'Imana benshi babaho basambanya abantu, babumvisha ko ari kumukorera deliverance. Ibyo bibabwira byambayeho, antwaza igitugu imyaka myinshi, kuko aribwo nari nyikizwa, akanyumvisha ko atansengeye bitakunda, ko nta migisha nabona atari usenze, akajya nambuza kumva Kanguka. Rwose nzi ko hari abantu benshi abakozi b'Imana babuza kumva Kanguka, kuko batsindirwamo, kuko Kanguka imubera nk'urubanza. Ariko ndagira ngo mbwire abantu ko umuntu wese yigererayo. Muri Kanguka narabohotse. Inyigisho za Kanguka zarambohoye, zantandukanyije na karande, zankuyeho umubabaro nk'uko nababwiye, zankuyeho agahinda. Inyigisho za Kanguka zatumye nkura mu buryo bw'umwuka. Inyigisho za Kanguka zatumye mbabarira abo bose bambabazaga. Uwo wancumuzaga naramubabariye, abo mu miryango bankoreye ubugome narabababariye. Kanguka yatumye menya byinshi. Kanguka yatumye menya yuko hari ukuntu tubaho mu bintu ababyeyi bacu cyangwa abakurambere bacu bagiye batuza akanwa kabo. Kanguka yambohoye ku byo ababyeyi banjye njye bwite bankoreye. Mbizi kera ndi umwana sinabisobanukirwaga, nabonaga bacana ibintu nkabona banjyanye mu tuzu tw'ibyatsi. Mbasha no kubabarira ababyeyi banjye kubera yuko nabo wenda bari mu bujiji, bumvaga ko ari byo, ntibakiriho. Ariko Kanguka yambohoye ku byo mu miryango, kuri riye z'imiryango. Mbashishikariza kumva Kanguka, abo mu mahanga yose mwumve Kanguka. Kristo Imana imuha umugisha, imwongerera imbaraga, kandi nsaba abantu bose kujya dusenga tumusabira imbaraga, kuko nzi neza ko shitani atamwishimira. Natwe ubwacu twumva Kanguka tukayibwira abandi. Niyo utanze ubuhamya Satani ntabyishimira, ariko uhunga Satani nawe azaguhunga. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Shalom. Shalom bene data, nanjye nje gusaba n'imbabazi yaho nateze kuza gushinga intahe, ariko uyu munsi ndaje nje gushinga intahe ku bwiza Imana yangiriye. Narakize indwara yo kwisambanya bene data, Imana imenya uwayo. Ni kenshi cyane nari senga saba ngo nkire indwara yo kwisambanya, biranga. Ariko ubu ndashima Imana, nari ngeze ku rugero yaho nashobora kwisambanya 3 ku munsi. Umwanya wose binjemo nta kindi kintu nashobora gukora ngo gikunde atari ukwisambanya, cyangwa nkagenda gusambana. Ubusambanyi no kwisambanya byari byarantwaye
sinari nkiri umuntu, ariko ubu turiko tuvuga ndashima Imana ko yamvanye muri iyo mutego. Ndashima kandi ndashima n'Imana ivyumve ko ndayikenguruke ku byo vyiza vyose vyangiriye mu kunkiza. Sinaraba ngo ni mu bantu meme naho haba ku murango, ariho n'abantu naripfuka hanyuma nkisambanya nkumva ndarose amahoro, akaba ariho ca nsinzira. Ntivyari bigikunda ko nsinzira neza amaniki, ico ndagikengurukira Imana ko yashoboye kukinkiza. Habwa icubahiro mwanya Yesu. Hama ndakenguruka kandi no kuba yarambohoye. Arakunda kurota ndiko ndasambana cane, nta joro na rimwe ry'ijana ntarose ndiko ndasambana. Nuko ubuzima nari nibereyemo kandi nabona ko ataco bitwaye. Navuga ati none hari mu ndoto ntirya ntaco bitwaye, ariko mu nyuma maze kumenya kanguka nagiye ndumva babisengera benshi babohoka, ndaheza ndamenya myuka mibi kari intezi zanteye. Hanyuma nagiye ndafata bikanguka, mbandanya fata nta manifestation nigeze numva, kw'ivyo vyose nta nahamwe nigeze ngira manifestation, kandi sinokubwira ngo nakize uko, reka ariko ukuntu vyamvuyemo ntavyumve. Kuva mu kwezi kw'icenda niho nihaye ihangiro ryo gusaba kanguka. Ariyumvira ubwa mbere narayihozemwo kanguka, ariko ndayifuta birungika gacafuta. Ariko muri 2023 niho niyumviriye ti urya haye muri kanguka ni benshi nahora numva bavuga ko bakirira, mbona ubonye barungitse muri groupe y'ishure kanguka, ca ndinjiye ndayigumiza, ca nza ndumviriza mpava ndayikunda, nkashiramwo na reveye myinshi yose samiti, ku buryo tuza kusengana n'umukozi w'Imana akamavuga bariya nanje nkavuga ati haleluya mwami, nanje ngendera aho ugendera abandi nanje nkumvige. Yarabikoze nagira nshinga intahe, ariko mumbabarire cane kuba naratevye gushinga intahe, ariko naguma mvuga ati reka ndindire kumbure ni naba ndumwe canke nkaja mu kiruhuko aho ntazoba ndi mu bandi, kumbure niho nzoheza nkabona ko nakize neza. Nuko narabaye aho ndagenda mu kiruhuko ndavayo, ndabona ko nakize kuko ntivyasubiye na za ndoto mbi z'ubusambanyi no kwisambanya ntivyasubiriye kugaruka. None naryashingiye ntahe kanguka n'abapatenere bayo na Chris na famiye yiwe yose, abo bose bagikora uko bashoboye kugira kanguka ishobore gushikira umwe wese ahari. Imana imuhezagiye. Iyo yari intahe yanje. Shalome. Nanje nje gushimira Imana ku bitangaza yankoreye. Imana yarangiriye neza, Imana yabanye nanje mu bihe byari bigoye no mu bihe byari byoroshe. Ndayishimiye, yarakoze, ntihabwe icubahiro ahiri mu ijuru. Ikindi nje gushima Imana yarantabaye icyago c'ubusambanyi. Nari umukobwa naboshwe n'ubusambanyi, rero kanguka jewe natangiye kumva kw'iradiyo, inyigisho zarafasha, nkafata ingingo bikagenda neza, nkumva nyene yuko mu mutima nduhutse. Niho naronka telefone nini, maze kuronka telefone nini ca ndarondera umuntu nyene yampa kanguka, ndaronka umuntu ayimpa, kubera kanguka nahora ndayumva kw'iradiyo, ca ndayironka nyene no muri telefone nkaguma ndayumviriza. Nkiyironka nyene narumva yuko nyene mfise umuhamagaro wo kuyumviriza, ariko harageze igihe yaho ndiko ndayumviriza umuntu twabana acambwira ngo ivyo bintu vyakanguka ngo barabahenda, ngo n'amahera batanga. Nanje rero ca ndadendebukirwa, kanguka ca ndaheba kuyumviriza, ndacika intege. Ariko rero kubw'uko nari nzi kiri muri jewe, atari uwo muntu yari yatumye ndayishira muri telefone yanje, ndasubira nyene ndayugurura muri telefone yanje ndayumviriza, ndumviriza intahe. Jewe nari umukobwa nagenda narihevye, nari umukobwa nagenda narihebuye,
ariko kubw'intahe za bene data baza barashinga baza baratubwira zarafashije zirankura habi narindi zirangeza aho ndi ubunya ndabishimira Imana nihabwa icyubahiro kubera jewe nari narabushwe n'icaha c'ubusambanyi cane caramboshe nkavuga ati Imana nanje wontabara nkakira icyo caha c'ubusambanyi wobukoze rero aho ngiye ndumvira abashinga intahe nyene baravuye mu busambanyi abakize ingwara nyinshi zitandukanye nanje naciye ntangira ndafata muri kanguka rero kugeza iyi saha ndashima Imana icyaha c'ubusambanyi ntikikiri muri jewe nta n'ivyo nkiciyumvira ubu ndashima Imana umukozi w'Imana dusengera atatuzi atwitayeho Imana imugirire neza imuhezagire ikindi numva noshimira Imana muri kanguka jewe muri kanguka narahakiriye ingwara ivyo byose ndabishima hama hariho n'iyindi ntahe yankomeje y'umukobwa yashinze ku wa gatanu umukobwa mu muryango wabo bari bafise akaronda kuko batazoja kurongorwa ibintu vy'akaronda nyene ko mu miryango iyo ntahe yarankomeje ndumvira ndemesheje iyo ntahe yarandemesheje cane haca haba n'uwundi mukobwa nyene ashinga intahe y'ukuntu yahora aja mu butinyanka agaca amara umwaka n'amezi 2 atajayo ariko Imana yongeye kumukorera igitangaza arongera arajayo haheze umwaka n'amezi 2 niyo ntahe yarankomeje cane ndumva ndemye mu mutima wanje ubu rero uko bukeye numviriza kanguka sasita nkumviriza kanguka intahe za bene data nkazumviriza jewe ubundi ubwidegemvya afise amahoro kubw'intahe numviriza muri kanguka rero umuntu wese atanga intahe Imana imuhezagire kuko adufasha byinshi jewe ubu ndi n'amahoro amwakwiye jewe nari umuntu ntari nzi kwihangana kare nari umuntu nagendana ishari nari umuntu nagendana inzigo ariko ubu wonya kubwakanguka ndidegemvya meze neza ndashima Imana nyene ukuntu yankirije umuryango hari umutwaro nari naratanze Imana yarawishuye Imana nihabwa icubahiro nanje niyumviriye kenshi gushinga intahe biranka nkatangira kuvuga nkaca numva ubwoba nkaca ndayikupa sindayitanga intahe yanje rero n'umunsi Imana irashoboje n'umunsi Imana yabanye nanje intahe yanje ndayitanze uyumvise wese uza kuyumva wese Imana ize kumuhezagira umukozi w'Imana nawe azaradusengera atatuzi n'abafatanya igikorwa c'Imana Imana ishishikare kubagirira neza kandi ishishikare kubakuza mu gikorwa cyayo Shalom Shalom ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo yego nanjye ndi umwe mu Imana yagiriye neza ndi umwe mu Imana yatabaye ndi umwe mu Imana yabohoye jewe natangiye kumviriza kanguka 2015 ndayumviriza ncika intege nkayumviriza ubundi mwanya sindayumvirize ariko rero mu nyuma ca ndavuga ati reka nihe ingingo yo kumviriza kanguka misi yose ndakomeza ndumviriza kanguka dusengana n'umukozi w'Imana mu masengesho ku wa gatandatu misi yose nkafata yego ubu nyene rero muri uyu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa mbere niho nabona ineza y'Imana niho nabona ukuboko kw'Imana Imana yangiriye neza Imana yarambohoye bene data muri kanguka hari Imana muri kanguka hari ubushobozi yego mu kwezi kwa mbere rero niho nabona ukuboko kw'Imana bene data jewe nari umuntu yanywa inzoga cyane vyari vyarase kumbohoka kaboregwe vyari vyarase kumbohoka ubusambanyi vyari vyarase kumbohoka ariko nagenda bisengera muri kanguka ngenda ndumviriza intahe z'ababohotse z'abakize nanje nkafukama nkabwira Imana ati Imana ati nanje niwe ukumbohora nkabwira Imana ku wa gatandatu n'umunsi nanje ndakira igitangaza canje nabonye ukuboko kw'Imana mbona ikiganza c'Imana mbona Imana ingirira neza bene data inzoga ya nyuma narayinyoye yuka namenetse umutwe cyane
ndabwira Imana ati Imana niwe kunkiza niwe kumbohora ngenda ndabiva mu bukebuke inzoga ndaheba ubusambanyi ndaheba Imana yo mwijuru yumve ko ndayishimiye yumve ko ndayikengurukiye ndayishingiye intahe ndayihesha amashimwe ndayihesha icubahiro Imana yo mwijuru yumve ko ndayishimiye yumve ko ndayikengurukiye igira neza nta na kimwe kidashoboka imbere y'Imana wizeye Imana ukayihanga amaso byose birashoboka imbere y'Imana nta na kimwe kidashobokera Imana bene data abantu mwumviriza akanguka mubandanye gufata batarabohoka mwizere mufate muri kanguka hari Imana muri kanguka hari ubushobozi nta handi naboneye kubohoka no gutabarwa atari muri kanguka umukozi w'Imana adusengera atatuzi twitwararika ko bukeye ko bwije Imana imuhezagire imwongere inkomezi imwongere imbaraga n'umuryango wiwe wose n'abashigikira umurimo wa kanguka abari mu mpande zine z'isi bose abagira icyo bakoze ku gikorwa ca kanguka bose Imana ibongere umugisha abumvise intahe yanje Imana ibahe umugisha Shalom. Shalom bakunzi bakanguka bashaka kanya kugira ngo shinga intahe mvuga ivy'Imana yangiriye bantu b'Imana muri kanguka nahabonye Imana idasanzwe mureke Imana yitwa Imana jewe namenye kanguka ubwa mbere narayibonye muri 2017 ari umuntu bakunda kuyirungikira ariko sinitaho kuyimenya niho muri 2021 nahura n'ikibazo wanka kwegera Imana kuneza hari igihe utebuka yirondera muye n'ikibazo abantu b'Imana ndatumutwe sinobivuga uko byagenze byose gushikaho mera nk'intubuzi nk'umusazi mbonye umuntu nkabona ko ari uwungirira nabi nabona imodoka nkiruka ndaba ngaho ta mahoro fise naryama nkarota mbona baza kumfata kubera ubwoba bantu b'Imana naringeze ahantu aho mva muhira ngo ngiye ku kazi nabona imodoka nahura na moto nkabona n'abantu bangirira nabi nkasanga ndatemanishije ndirutse fashe ishamba canke ngiye kunyegeza bikarangira ku kazi ntagatonzeko niho rero Imana yangirira ubuntu muramukazanje arambwira ati reka ndaguhe kanguka uzoza urumviriza siniriwe ndamubaza ngo kanguka n'ibiki ko narigeze kuyibona nubwo ntayitayeho hanyuma arabanza arandungikira audio ya mbere nca ndatangura ndayumviriza narisanzwe n'umuntu asenga mugabo nukuri ndashingiye intahe ndashimiye Imana novuga ko namenyeye gusenga muri kanguka naho ubwa mbere narinzi ngo ndi umusenzi nasanze ntari umusenzi kuko narashobora kuvyuka nkigira nkagenda ntasenze canke nkavuga mengo nyene n'utuntu ndiko ndikurayo niho rero ntangura ndayumviriza bantu b'Imana sinamenye ukuntu mu nyuma novuga ko nabohotse ubwo bwoba Imana irankitse ubwoba ndabahanza ndakira ndumva ko kwanza gupfa ari ibintu bisanzwe twese turaba passage ikibaro gupfira mu cyaha ivyo maze kuvyakira vyatumye ntasubira kugira ubwoba none rero bantu b'Imana gushika ubu ndamahoro mu mutima nta kibazo ubu ndagenda mwibarabara nemye ata kibazo kuko vyose mvuga ati Yesu yarabishyize ku musaraba kandi manzi yuko vyose ndazinduka nkategura umunsi nkavuga ati iki ni cyaba Mana umunsi uzoba wageze zompe kuvyakira ubu ndabaho rero ngaho mfise amahoro tagutinya abantu uko baba bameze kose ntabwo bafise ntabwo bana buto kuko nizigiye uhoraho rero no gusenga novuga ko vyafashije kubera ubu ndategura umunsi naho nabanzinduka njya ku kazi nkamenya ko nzinduka nkafata umwanya wo gusenga kuryama uko nyene mwijoro bantu b'Imana simbona ukuntu noshima kuko kanguka yafashije ibintu vyinshi kubaho gumubona ko abantu bakwica kubaho mu bwoba birababaje kuko n'ivyo urya ntibijya mu nda nta napeti wo kumva rero ndasavye imbabazi byarangoye kuko haraheze igihe umwaka uraheze nguma ntegura gushima bikanka nkaguma mbona ati hari ibintu vyinshi ndiko ndasengera mbona bitarakunda nzoshingira intahe rimwe ariko ubu Imana irashoboje nukuri yumve ko ndayishimiye nihabwe icubahiro nishigwe hejuru y'amajuru nitambigwira bikwiye Imana irashoboje ndashobora gushinga intahe bantu b'Imana ubu sinababwira ukuntu numva afise amahoro ndatekanye kuko nizigiye uhoraho
kandi naho byoba barakunda kutwigisha kutidodomba. Hari umuntu akunda kwidodomba abantu b'Imana, naricaraho nkavugana n'Imana ko nzisenga kubera iki ibintu byose mbona kubera iki, ariko ubu naramenye devize yakanguka, ubu sinidodomba, kandi ubu ndategura umunsi ukuri Imana ihabwa icubahiro. Nkabashimiye umukozi w'Imana Chrise, nkabashimiye n'abamufasha bose, eka n'abapartenere ndihabandanya bashoboza baha inkomezi mu vyo mukora. Shalom, muhezagirwe.